hello turaramukije bakunzi ba Flambeau TV plus de 157 mumeze neza iminsi myinshi cyane twari tubakumbuye mwari mudukumbuye hama kuri micro muri kumwe na Juliana ngirango muko murambona ndagere kwandi imbere zanyu kandi hama turasabye kandi turanabibutsa utarasura subscribe man kutubanira mu wacu so ndako naco bisaba subscribe yawe ingenzi kuri twebwe hama andika muri commentaire uko wabonye ikiganiro duhanura canke dukeze tubiri ko wabibonye nibagiye kwisangiza n'abandi share cyangwa partage turabakunda cyane hama tutabarandiriye reka abo turi kumwe bashire kubidondora ni sawa cyane mumeze neza cyane gose imbere ya kamera barabayendire mwidondora bon ni beat breakers bivuge mugabo Kaboom kuva muri beat breakers nawe ni wabuze gusa beat breakers ikindi izina nyange wavuze bivana naho ndimo kuranje nk'umuririmbyi Marlesh na Kaboom from beat breakers ngira ngo mwabumvise basanga namahasa nazimvugira ukuru ni wawe utewe ni wawe kumbara mwese gusa ukuru ni uyu utewe ni wewe niyo mpamvu ariko murasa cyane aho bitandukanye atabazi aho we ari muri fundusha kandi kirabyibusha wala no ko turabaha ikaze muri Flambeau TV plus de 157 yego merci beaucoup turishimye ko turi kumwe namwe guhama mu makuru aberekeye n'abaririmbyi yego tuvuga ivyo mukora byose ko usanga bakora ibintu byinshi n'ubundi yego ariko baririmba sindirimba babwira mbe tuvuga ibindi bya god bon beat breakers kubera iki mwashimye kwitwa beat breakers bivanye n'ikuntu twebwe afite ya majorité novuga y'imigwi bagacagura izina raporo y'ukuntu babayeho canke nk'ubunye nk'ubu twe turi amahasa twari kugira nka twins mugabo beat breakers isigura ikintu kinini afite niko twashizemo beat kwa ivy'umuziki mugabo breakers ni kubomora donc turabomora aho duciye hose turabomora nta kintu kitwitandika imbere bon ni kuvuga rero tugiye raporo y'umuziki bikuvuga yuko nta kintu canke ngo style ngo tutoririmbamo urumva twe turifitiye confiance ivyo turimo nivyo bisigura beat breakers en fait juste twaravizina ridafise benshi kubera iyo twitwa aba twins ashobora gusanga kuri ay'abandi bantu benshi nko kuri YouTube bitwa aba twins twaciye turondera nyine izina twisangije hamwe uzorondera ukadutora kuri facile tutora beat breakers sigura ko mwabonye nyine ryo muri mwahisemo gusa kugira ngo byere ko no mwari kwitwa twinka ko muvukana kandi mwavuze ko mubomora aho muciye murabomora murafite confiance muri ko mushoboye ni byiza cyane kugira confiance kumva nyine ko ushoboye nubwo kandi bakubwira confiance nata confiance ufite hama beat breakers mwatanga kuririmba ryari muri kumwe yabaye créé ryari mwayishinze ryari kwanza bon beat breakers twayisinze kuva 2014 tuvuye muri internet niho twavuga ati reka dutangure kuririmba hamwe kubera uyu yatanguye imbere amacu turayishinga hari 2014 mu mpera za 2014 umugabo uyu yatanguye kuririmba imbere bigenda gute buto yatangiye kuririmba kandi wari umukuriye bisa nkaho umukuriye namwe avukiye rimwe abantu baba farse ni hata yakuze mu farse sana wari witonakira kwanduza amuguruguru ya tapo pana ba circumstance je natanguye kuririmba indirimbo ya mbere nkiyandika nayiririmba mu ishuri carampane nane ravuga ati jiki kintu bambaniye kandi ishiremo ingufu ndagisohora haje navuga ati nkori indirimbo ndayisohora ndarondera abantu baramfasha ndaja muri studio ndangura kuyisohora amara muri 2014 bukura caraza gati dufashanya namubwira ati tugire groupe kandi twaye gukora turi babiri twita amazina y'iwacu tugize groupe niho sawa n'abantu bo twakira neza dusanzwe tuvukana tugira rero groupe ya beat breakers turatangura muri 2014 ariko niwe wamutanze nije namutanze ariko tugiye ku rubuga rwanyu rwa beat breakers aho muposting ibintu byanyu tubona ko mwaposting ilia inane haciye umwaka umwe mupostinze kandi mukavuga ko mwatanga kuri 2014 byagenze gute
uyu mwaka ni kuvuga kuva 2014 gushika 2018 19 byari ibintu bitaraba bien confirmé nk'uko nyine twavuga ati tuyifashe nk'akazi kubera bivaye n'ukuntu ubwa mbere twatanguye turimba muri interna twari sinzi nk'umuntu amaze guca muri interna arabizi harakunda kuba amasho rero twaririmba kugira tuje kugira kuririmba hajya imbere muga ntitwabona nta vision iri hejuru twabona yuko twoshobora kugira account tugashobora kugira akazi nyine tukabyitwa akazi twakabikora nk'akazi ni kuvuga rero 2019 2020 niyo myaka rero twaciye tuvuga ati bon pana yuko tuza turasohora biherera mu bagenzi canke mu quartier ati reka tugire ikintu twubatse ikintu kizotwinjiriza ejo bon nkani suforme je novuga ni campagne numva biriko bija muri sense ya ntuze ya campagne bizoza biraza imbere bivanye n'ukuntu tuzogenda turatera imbere abisigura ko igihe mwaririmba mu kuva muri 2014 byari byo mu bajama byaje ku ishuri ry'amakermesse aho mwe bwashiriho urubuga rwanyu rwari ruci amashaka kuba byanyu birumvikana umwaka wose mukora tuba kumaze gusohora indirimbo zirenga 2 3 4 5 bon umuntu yagiye mu kintu haba hari ikintu cyatumye akijambo sivyo basi nubwo ni iki benspira donc ikintu kibateye intege nje kuba mugira kuba muri mu muziki tubaze butoye yabitanguye imbere yawe fete premier twe twavutse ngira mu muryango w'abanyamuziki papa yarakunda umuziki nagira ngo yarasubura umuziki oya yarakunda umuziki nawe yagira nk'ibyo iwacu muri university yararirimba kandi yaramukunda niwe yabitubwiye mama nawe yarimba muri chorale n'ubu aracaririmba muri chorale urumva twavutse gusa ntihamuvuka atangabirano z'iwawe ukaca uza kwimenya mu muvyacu akubwira ati burya nibi bintu nanje narabigize mwara vyose umaberebe umva twavutse dusaze tuzi ibintu by'umuziki biturimo ndiko ndara ku rubuga rwanyu ndabona ko indirimbo ya gospel aho nkabona ko na profile bigenda gute mu mucange ko mutafashe hamwe ati ushagwa muri gospel cyangwa muri profile mushagira mix bon en fait ni kwera abantu babitahura nawe mugabo en fait indirimbo ya gospel sekura afise ikintu ushima Imana yagukore nta muntu abibura urumva nico genio sense rero ndabiha kijya kintu nshima Imana yankoreye canke aho yankuye sinzoreka gusohora indirimbo ngo nikwera ngo sanzwe nkora ngo profane oya nuko abantu nyene usanga biragora gutahura ucumbega ngo waguye ngo urasohora ngiye ngo gasohora oya muga nibisigura yuko uri umuririmbyi utasenga nisigura yuko uri umuririmbyi noca ngenda kuririmba ega profane bijyanye n'imonde yo kugira yo guca amahera muga je sinzosubira gospel ngo mvuge ngo ngira ngo mushaka kugira amaprofi oya ijya n'indirimbo jewe muri jewe bavuga ati iki kintu bivaye nuko nabayeho kucyanye bivaye nuko twabanye n'Imana icyo kinyespira kuja gukora indirimbo ya gospel gute we naho gute yavuze izina kitani yazina Kaboom nawe gute kubera iki mucanga gospel na profane mutafashe hamwe Jembo na gospel na profane hatandukanye rinini hari ni kubera ko abari ubutumwa bavuga ko bose n'ubutumwa naho uvuga ngo n'ubw'Imana ariko bose n'ubutumwa ni ubutumwa turabizi ayo no muri profane ubiko yatanga ubutumwa bwiza kiretse ubwiza usohoye nk'ibintu bitashemeye abantu ibintu bidashobora kumvirizwa n'abantu aho no ucavuga ati wewe uri gukora ibintu bimeze ukuntu jembo na mbega nta kibazo gihari ko twari twakoze gospel twaca dukorana na profane gusa kubera ko usanga hari abantu benshi usanga bamwe bagasiga turi muri gospel turi muri profane bon bivana na objectif z'umuntu bivana objectif z'umuntu ni kuvuga yuko nk'ubonye namba ego account aya ma account ushobora gusanga ari monotize ujya rero wa gospel sinibaza yuko yoba afise ntunze vision zimwe no gukora profane oya harega gospel ya business market ego nivyo ni business muga itandukanye na profane business ya gospel cyo kimwe ya profane nikuvuga yuko muri gospel nk'ibi vy'ama featuring ndashobora gukora featuring ku buntu
nga muri profane kugira uzoro nk'umuntu agukorera featuring ku buntu akayiguha ni ibintu bizokugora kubera bavuga ati je ndi ku kazi numva bafise vision zitandukanye bivana n'abantu bica bivana n'abantu bisigura ko aba the beat breakers bo bashimye kuba mixa gospel na profane. Okay, ni uburenganzira bwanyu ntawe bafata. Hama hariho ibintu nigeze kumva vyerekeye album yanyu bigeze hehe vyo bimeze gute? Bo izo album n'ubu niyo turiko turasohora n'indirimbo shasha duheka gusohora ni ya gatatu yitwa Gaterena by Beat Breakers, ni ya gatatu muri album. Gusa igitandukanye nuko turiko dusohora imwe abandi basohora album bayisorera rimwe mwe musohora imwe twe dusohora imwe bivanye n'ukuntu tubona dufise faiblesse bantu bataratwakira atabikorwa bakurikirana cyane by'iwacu cyo gituma bavuga ati reka dufume dufata tuze turasohora imwe komsa bizoza bazomenyera imyaka iri imbere dukoze iyindi tuzoshobora gusohorera rimwe mugabo kuro mama twihenze dusohoreye rimwe. None abantu baje kutara gutari kari album mu gihe mutasohoreye rimwe tubibona. Bo birandika ko canke ku makava ariko album espoir musanzwe abamaze imisa abadukurikirana tugitanga gusohora ya mbere twaravuze ko tuzatwasohora imwe ko tutosohora icarimwe kubera urabona umuntu agitanga ugasohora indirimbo icarimwe cyo kimwe n'urya muntu yamenyekanye igihe usanga uri kurahomba birumvikana. Hama tubagiye ko hariho muri semaine ya diaspora twabonye n'ifoto yanyu mugaragaramwo hagiye aho mwari mu biki? Semaine ya diaspora twari aba brand ambassador ba diaspora française baratwitse kuna butoya brand ambassador muri diaspora française byagenze gute ngo mushike kuri ntambwe yo kwizerwa nk'aba ambassadeur twivuga barashobora gutahura? Bon, jewe nibaza yuko nibikoko. En fait nubwo mugira YouTube mu Burundi tubona yuko mu Burundi abadukurikirana atari benshi mugabo bivanye n'abantu bikavana nk'uwo wumvirije indirimbo mu gacu partage. En fait niko twaronse iyo marche. Ubwo yuko baratumenye kuri ajya ama partage umwe yumvije indirimbo ikamuryohera agaca ayipartage. Mugabo icagiye kudutangaza nuko abenshi bari bazi yuko umuntu afise influence kuri réseaux sociaux ari wo kuhamagara ngo atangarize ibintu vyawe. Mugabo rero diaspora française yatweretse le contraire yuko si ngombwa ngo ube uri umuntu influence abantu kuri réseaux sociaux. Baratweretse indi strategie twobikoramo kandi niyo twabikozemo ndetse nk'abaje muri diaspora semaine de la diaspora 2020-2021 barabibonye twe twari duhagarariye uruhande rwa diaspora française kandi ni kuvuga yuko ibintu byose bariko barerekana ni twebwe haza nitwe twaza imbere nitwe twerekana ati ibinye bimeze uku bakora uku urumva ni sorte n'indi façon yo guhagararira ikintu. Sigura ko mwebwe ntibisunze ngo kuba mukurikirana cyane kuri YouTube bisunze byarahuriranye barabagomwa barabizera. Okay, the beat breakers niho turi kumwe ngahabasha oguhama tutabarandirira ko badukurikirana turabizi ko iyo umuntu ari mu kintu navuga ati iki ndabona ibintu bitagenda neza tellement sivyo ibintu vraiment iyo aba byoshoka byahinduka tugere mu muziki ndasi niko bayita ngo umuziki ndundi ngo buja flavor plus ça c'est gazeti uko uyita kose mu kwadukurikirana nibiki mubona byoyo iyo byokunda muri industry yacu byoho Kaboom. Urumva mu Burundi turacabuze ikintu cyo gukundana gushikiranira. Kubera y'abantu usanga nk'abaririmbyi. Usanga y'abantu ushobora guha indirimbo yawe ntayipost kagiri. Urumva kiya kintu turacabuze ikintu cyo gushikira basi kuvuga ati jewe supportingana. Ati jewe urya nakateye imbere. Nanje nzoba nteye imbere. Urumva sinzi ikibazo gihari urashobora kubona umuntu arashobora ukamuha indirimbo yawe ukamubwira ati supporting ukabona aranakwishura ngo indirimbo imeze neza ariko
ukabona nta kintu nta kintu yagufashije urumva twe turacabuze ikintu cya solidarity kandi nisha abandi baturushije abandi barafashanya ugasanga nk'umusitari akomakomeye aho ngaho mu Rwanda urabona postinze mu underground yagitangura akamuposta apana yabyo gushira no kuri stat aramuposta wumva twe turacabuze solidarity ngaha mu buryo bwo gukundana beaucoup nawe Marlesh ni cyubara iyo bavyo gukunda mu insolite basiri muri Buja Forever muri Ndasumba insolite ziri muri Buja Forever ni nyinshi urumva bivanye ku baririmbyi ku ba promoter ku ba DJ en fait jewe ngira ni ikintu co kumenyerana canke c'ubumenyane kubera nibazo yuko uyu namba umuzi agasohora indirimbo wowe uzoyiposta uri umu DJ uzoyivuza umu journaliste uzomuha interview mugabo nk'ubonye ndakurungikiye link ntaho tuzinanye wowe ukumviriza indirimbo ucumbenga sinzi mbega ikintu niyo nava nkora iki nzaba nisuzuguje porque wowe tutegeza gusupportinga Uburundi byose biza guteza imbere Uburundi ujya niyo yatera imbere azoteza imbere Uburundi nawe mu Barundi urimo bivuga yuko amayensolite ari mu muziki ni menshi abaproducteur abantu bamakoze amayensolite menshi ariko nta kintu kibura amayensolite nta kintu kibura mugabo iyo bibaye byinshi shabi ibindi bindi akiri ikibazo c'umutekano nibaza ko buke bizo biraryohorwa ko muvuga nta gushikira guhari ese nawe urashikira abandi cyane birashaka kuhatanja n'iki wundi muntu ukayisangiza n'abandi ego aho ni vyiza gusa uretse ko nyine abantu bamyamusanga bo bashaka ko bashigikira no batagushigikira ego n'ubundi nivyo benshi bakunda kugira mugabo sha twe turi different en fait ayo n'abandi bari different mugabo bivana n'umuntu nk'ubu jewe namba niyo wampa ikintu cose mu kintu cose urimo namba uri umukinyi namba uri iki urumva ico urimo ni tarayi wawe kubera iki ntashobora kuyishira kuri statut canke kuyiposta kuyiha abantu ati ni murabe mu mushigikire iki byose turiko tuyifuza guteza imbere umuziki canke Uburundi umva mu muziki biba bivanye n'abantu bafise nk'abaririmbyi aba DJ mugapa rero abarindi n'aba DJ hariyo abakina hariyo abakina amafilime canke inkino zitandukanye hariyo abatwenza amakomedi umva byose no guteza imbere Uburundi niko no bivuga haba ko hariho abantu usanga bakibona ko kujya mu muziki ari ubusazi fetse bakabona nyine mengana nzi gusarasa canke ibintu bera bivuge gute bo byo kuryohera bona bijya n'ibyo kumarigara abantu usanga bari kumarigara ibana yumva umbera ngo mutango je no kwinjira studio kandi no tabura bumva rero umuntu niyo yinjira muri studio ni wa undi bazoca basanga ikaravyonona navuze abantu abavyeyi banyu niko muge mwatomwe mukagira abavyeyi bavyeyi nivyo nariko ndakubwira kuvuga yuko ufise umwana aja kuririmba kubera kugira yemeze aho bari kumwe kugira yemeze aho mu ikartie ni kuvuga yuko nta buseriye burimo none wumva umuvyeyi azogushigikira gute mu gihe nawe utabona yuko ari ikintu co gukora ufise vision kanaka mwagerageza gute kumvisha umuntu ko ari tala icambere no kubanza ukagira confiance uwo muntu akigiye ka confiance yare kandi biravana n'abantu ashobora kuba usanga ugiye kuririmba wari usanzwe warananiranye nta kuntu na kumwe bo kwizera niba ariko usanzwe uri umuntu atekereza bakuzi ko umuntu atekereza agiye muri studio biravana urashobora kuba usanzwe atanga isombe ufise ukaja kandi urana n'abavyeyi babesplika ati jewe ibyanirana yanje niga ukabumvisha indirimbo kandi umuntu objectif niyi nta muvyeyi reka gusapotinga wamweretse yuko ikintu giyemo ari ciza donc ni question yo gusigurira umuvyeyi neza unyereka mutahuza kamusomesha fresh okay mu gusozera ni iki twobwira abakunzi bacu the beat breakers nakajamba kaye canke ni ikintu kihe mwobabwira mwumva nyene mwobashikiriza nka mwebwe nyene canke abakora kuri flamboti bon twebwe ni muri bose en general abakora dukurikirana basi baravyigane bon abakunzi ba beat breakers n'abakunzi ba Flambo TV ni kuvuga yuko dufise vyinshi byo kukwerekana apare y'umuziki beat breakers dusanzwe dukora ibindi muga
byose bazobibonera ku masite yacu. Ikintu ca mbere nuko bodukurikirana haba kuri YouTube, haba Instagram canke Facebook, hose ni Beat Breakers. Kiretse kuri Facebook hariko The Beat Breakers. Hama ku kintu c'umuziki naho twe tuguma dusohora ico tubasaba mu kudufasha mukagira support ku ntuze ku ndirimbo zacu, ku bikorwa byacu. Hacaka ibintu bitandukanye, haba kuri YouTube hacaka ibitandukanye, ntihajaka indirimbo gusa, harajako n'ibindi. Haba ku ba DJ bari muri Beat Breakers turashirako amantuze ya amamix yabo. Ama kuri Facebook tugaposta ibintu bitandukanye, amakava y'izindi ndirimbo z'abantu ndetse n'abandi bantu bifuza yuko twocisha ikintu cacu ku mbuga zacu nabo. Ni kuvuga yuko turabitanga byose. Urumva hari ibintu byinshi tubasaba yuko bodukurikirana hama bakadufasha kugira dutere imbere, kuko n'ubu turacafise ikibazo cyo gukora amavideo. Ikibazo c'amaudio ubu si ikibazo kubera tumva dufise izo ndirimbo, muga ikibazo cyo gukora amavideo turacagifise. So ni kudufasha kugira support, kugira turabe yuko ejo canke hirya y'ejo twogira uwo dufashije mu bari inyuma yacu, canke twogira ico dutereye mu iterambere ry'igihugu. Okay. Kaboom. Ni wowe? Icyo novuga nuko twobanye tukahindura mentality, tukamenya yuko gufasha umuntu numufashe kubera ari cyo mukura, mufashe kuvuga ati eka umuntu w'iwacu mu Burundi atera imbere, igihugu gitera imbere. Hanyuma icyo nosaba nuko bodufasha natwe kaduha support, akadukurikirana dusohoye igikorwa akazaragira akagipartaja, ari abashobora kukivuza akakivuza kugira dutere imbere. Okay, turabashimiye muri Flambeau TV plus de 157. Bitwa abaronda mu tutaba kandi. Okay. Abakunzi ba Flambeau TV plus de 157 turabashimiye ko mwadukurikiranye, tubasaba kandi ko nimbora ikiganiro turakora subscribe, reka kutubanira fyonda ko ntaco bisaba nta nico bitwara, ariko shigikirana. Hama ubikunze andika muri commentaire uko wabonye ikiganiro, duhanure cyangwa dukeze. Biratunezera cyane kandi umuntu yandika commentaire, nawe yo umwe canke babiri turashima kabisa. Hama ukawagishimye cyangwa ukawabonye nyine ko dushigikira, gisangiza n'abandi, partage canke share, bari ku telefone yawe handitse. Guys, turabakunda cyane. Mwari kumwe na Juliana Nzeyimana hamwe na Breakers. Kaboom na Mahasa. Bye bye.